ifumbire y'akarorero. Mu Kirundi bavuga ati akuze ntikamurikwa, namwebwe murashobora kurabisha n'amaso yanyu mukabona yuko umurima wanyu ubereye. Uyu murima urabereye kuko murabona igiharage, ndaberetse nk'iki giharage murana ko kuva hasi nibyo mubona, kuva hasi murabona yuko cyamye, urabona ko kikigenda gishika hejuru, kandi murabona ko imikerera murabona ko ikwiye. Nka fomi ntitwivuga ko cyane kuko iyo ikintu cyakuryoheye umengo wokimbura ku mutima. Fomi nakubwiye ko mu biharage, mu bigori, eka no mu muceri, mw'ibyo biraya, nukuri urasanga ko umurima wawe wawisizemo fomi, ukayishiramo ku rugero umugoronomi yakwigishije neza mugafashanya. Urabona ko umurima wawe utandukanye kure niyo n'umuntu atarijuka gushiramo umwavu fomi. Iki ni giharage kimwe n'urutete rumwe, n'urutete rwagiye mwibango. Kanda baharurire 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ine kabiri, ine gatatu, ine kane, ine gatanu, ine n'umunani, ine n'icenda, 50, 51, 52, 53, 54. Nibyo mubonye namwe. Aha rero nakamaro ka fomi. Irima ry'ici nkuko mubizi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, irima rimwe rihera irindi ryamaze gutangura. Ubu twaramaze kwinjira mu irima ry'ici. Uwabene gihugu bariko bararima bitegurira kuzotera muci. Kandi turashimira cyane ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko bwamaze no gusohora itangazo rihamagariye abene gihugu gusubira kuriha ifumbire bazokoresha kuri iryo rima ry'ici. Ugerageje kuraba isi yaratitutse. Iri fumbire ya fomi irazana kuvyura kanovera akusi yamaze kugira umururazi. Akamonotera abene gihugu bo mu ntara yacu ya Ruyigi na cyane cyane abarimyi nuko no bibutsa yuko tugiye kwinjira mu gihe cici ca sezose, kandi muri sezose naho nyene abarimyi turarima. Nabonye benshi bakunze kurima ibintu vy'imboga bishobora koroha kuvomera, hari n'abari mu muceri. Rero ivyo byose birakenera ifumbire. Akamurema batera nuko bo kwihuta bakisuganya kugira ngo baje kuriha ya mahera yibanze asabwa kuriha, kubera ko itangazo narabonye ko ryamaze gusohoka.